Abakunzi b'ikiganiro umuntu muzima turabaramukije turabahaye ikaze amahoro y'Imana abe hamwe namwe. Uno munsi rero nkuko mubimenyereye dufise ikiganiro turi buganire ko citwa akaga ko kubesha. Kubesha kimaze kuba icyaha cyamaze kumenyerwa ku buryo no mwisi no mu bantu kidakifasha nk'icyaha, ahubwo umuntu wese abikora umengo nibisanzwe, mbere ku buryo umuntu iyo abaye umubeshi gusumba abandi abantu banamufata nk'umuntu w'umuhanga. Iyo ubaye umubeshi ukiba umuntu twawe kubera ubwenge bw'uburiganya wakoresheje bagufata nk'umuhanga. Uno munsi tugomba turabire hamwe icaha c'ububeshi n'akaga kavyo. Kuva kera muri Bibiliya Imana irehanikirije abantu kubesha. Iyo dusomye mu Bikorosayi 3 umurongo w'9 haratubwira ngo ntimukabeshane kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe Imana ihabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana yatubwiye ntitwagere gute ntitukabeshane ko ngo twiyambuye wa muntu wa kera. Nuvuga ngo umuntu wa kera agendana n'ububeshi n'ibindi byaha byose by'ingeso mbi, ariko umuntu yamaze kumenya Kristo agomba kuba umuntu atinya icyaha. Si ivyo gusa, niwasoma muri Zaburi 15 haratubwira abazoba ku musozi w'Imana, abantu Imana yifuza ko bazobana nayo. Baratubwira rero mu bintu biranga abo bantu bazobana n'Imana ku musozi wera, mbega bazoba bameze gute. Mu mico ibaranga harimwo n'umuntu avugisha ukuri nkuko umutima wewe ugira gute umubwira. Niwasoma ngaha muri Zaburi 15 ku murongo wa 3 no wa 4 haravuze ngo nugendera mu bitunganya agakora ibyo kugororoka akavuga ukuri mu mutima wiwe, utarementarisha ururimi rwiwe, ntagirire nawe umugenzi we, ntakazi inkuru y'umubanyi wiwe. Abo ni bamwe mu bantu bazoba ku musozi w'Imana. Mu yandi majambo ku musozi w'Imana tugomba kuba tudafite ububeshi niyo koba akantu gato, kuko ububeshi binganya no gusambana, bingana no kwica, bingana n'ibindi byaha byose. Ariko uravye ko abantu bafata muri iyi minsi imeruka icyaha cyaramaze gusigwa amavuta ku buryo abantu atagifata nk'icyaha, ahubwo ukubesha bisigaye umengo n'ubwenge, umengo n'ubuhanga, umengo umuntu agafata nk'umuntu yubashwe kandi ari igisuma, kandi ari umubeshi, kandi ari umuntu yamaze gutagaciro. Ubundi rero burya iyo umuntu no mu buzima busanzwe amaze kugufata nk'umubeshi ubutakaje ubwizigirwa. Abanyabwenge bakubwira ngo hako utakaza ubwizigirwa utakaza amafaranga urashaka kuyata ukayatora, ariko iyo utakaje ubwizigirwa biragoye kubugarura. Kandi niyo umuntu muhemukiye rimwe kugira ngo azasubire kwizigira biragora ko mwene muntu acika intege vuba. Nico gituma umuntu akwiye kwirinda uburyo bwose ukabungabunga ubwizigirwa. Iyo umuntu ari umubeshi nta muntu amwizigira, nta muntu yomunukana ikintu, mbese abataye ico bita reputation. Nico gituma rero umuntu agomba kwirinda ku buryo agomba kuba umwizigirwa. Muti rero kubesha bifite ingaruka. Kuva na kera kubesha byame bigira ingaruka. Turasoma muri Bibiliya, namwe ndazi yuko naho muri mubizi kubesha bizana ingaruka nyinshi. Nitwasoma ngaha muri Bibiliya turasoma mu Bami ba kabiri. Usome mu Bami ba kabiri igice cya 5 guhera ku murongo wa 19. Ni inkuru ndende sindi bwisome yose, ariko ndahavuga hama namwe muri muhira mukazuronka kanya muzohisomera. Je ndasoma amajambo make gusa. Nkuko mubizi abakunda gusoma Bibiliya, hariho umuhanuzi yitwa Elisa. Uwo muhanuzi yari afise umugenzi bakorana mu murimo w'Imana, bagendana nk'umufasha wiwe, yamufashaga ibikorwa by'Imana yitwa Gehazi. Umunsi umwe rero umwami cyangwa umutwaza ngabo wa hariya muri Siriya aja kwivuza kuyo Elisa, ko yari yumvise yuko mu Bwisirayeli hari Imana ikora ibitangaza ishobora kuvura n'ingwara zananiranye. Abibwiwe n'agakozi kamukorera kakayaya kabagiye wiwe. Amaze kugerayo uwo mukozi w'Imana yamubwiye ivyo agomba gukora, ko aja kwiyoga muri Yorodani akaza yidumbukizamo, hama agirirwa ubuntu arakira. Amaze gukira rero aza kugira ngo amushimire. Namwe mwibaza umuntu intwaza ngabo igwaye imibembe, ingwara y'imibembe murayizi ni lepre. Nibajya usanga bagenda bakatika gatoki kamwe bagwa n'ingwara mbi ishisha, nawe ntamenye ngene agiye katika abayuzi ibisebe n'urusazi rumukurikira. Rero umuntu amugiriye neza gutyo, nawe munavyumva ko yategeza kuca akogwa hakavuga ati kandamushire nanje ndamushimire. Aba yamuteguriye amakado adasanzwe kuko ntiyari n'umukene, arafite ibintu byinshi arabimushira. Ariko umukozi w'Imana uko yarazi ibanga ryo gukorera Imana, ko umuntu adakorera Imana kugira ngo aronke inyungu, ko umuntu adakorera Imana kugira ngo ahembwe, iryo banga yari amaze kurimenya. Nkuko abantu bakorera Imana muri iyi minsi badakwiye gukorera amahera. Umuntu wese uzobona akorera amahera, akorera ivyubahiro, akorera guhabwa umushahara ku kwezi nk'umukozi wa leta, uwo ntabwo ari umukozi w'Imana.
nubwo atari byo nagambire kuvuga ko mugore kanacyo tukivuge umuntu wese ubona ko akora kugira ngo ahembwe avuga ngo ndatonda ukwezi impembwe akora mu by'Imana uzoshumenya ko ari umukozi wa Satani abakorera Imana kuva na kera ntibahembwa kuko uhoraho ari we yabangaje ni nawe azobahembwa noneho rero aza kumushimira Elisa aranka aravuga ati igira amahoro amaze kwanka wa mugabisha arigira amaze kugenda reka mu byakurikiye nivyo nagomvye ro kubasomera bwo nasisome ibintu byinshi amaze kugenda reka mu byakurikiye noneho ngo Elisa aramubarira ati genda amahoro ariko Namani avuyeyo agenza akarere gatoye Gehazi umusuku w'uwo muntu w'Imana Elisa arivuganya ati databuja ko yahebeye Namani uwo musiriya ntiyabire ibyo amugemuriye ndahigora ko horaho singenda ntirutse ngo ndamuhamvye ngire isho ndamwisabira nuko Gehazi akurikira Namani maze Namani abonye amukurikiye yiruka aruruka ava mu kogote wiwe ngo bahure aramubaza ati na mahoro nawe ati na mahoro ati databuja arantumye ngo ubunyene agendewe n'abahungu babiri bo mu bigi byo kuvugishwa baturutse mu mugamba wa Efrayimi ngo none mutabare ubamuhere itaranto y'ifeza n'imyambaro ibiri yo gukuranya nuko Namani aramwishura ati enda nutware itaranto zibiri nuko aramugobera amutekera itaranto zibiri z'amafeza mu masaha abiri hamwe n'imyambaro ibiri yo gukuranya abikorera abantu biwe babiri baje imbere ya Gehazi bavyikoreye babishikanye ku musozi w'iwabo arabibika aheza bijana mu nzu arabibika arungika abo bantu baragenda maze araza yinjira aho shebuja ari Elisa aramubaza ati uvuye hehe ga Gehazi maze nawe aramubwira ati ntaho nagiye aramubara ati mbega ugira ngo umutima wanje niwajanye nawe igihe wa mugabo yava mu mukote wiwe agahindukira ngo muhure mbega iki ni igihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima n'imyerayo n'imizabibu n'intama n'inka n'abagura no kazi none rero imibembe ya Namani izokomako no ku rubyaro rwawe kugeza ibihe byose maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi Imana tubabarire cyane iyo nkuru ni nkuru ndende ko mwavyumvise ariko ndazi ko mwamaze kuyisoma namwe murumva akaga kashikiye umuntu uyu mugabo kubera ububeshi bwa mbere yamubajije Gehazi uvuye he ngo nta hamwe nagiye kabiri yirutse ko uwo muntu yakize aramukurikiye Namani aramubeshe ngo databuja ngashikiwe n'abashitsi ngo naravuze ngo muri make aramubesheye ntigeza mutuma kabiri avuze ngo ngashikiwe n'abashitsi aranabesheye nabo bashitsi ntabahari ngo bigi ibyo buvugishwa kugira gusa ngo aronke izo ngurire yumvise mbese muri make igihe Elisa yavyankaga we yarababaye aravuga ati umuntu inkware kweri ipfuye ivunitse ihura n'umwana kubona yanka ingurire nkiyi byamuteye agashari arabikurikira none rero kukwifuza kuyu usuku wa Elisa kumukwegeye akaga nimwasoma mu gusoma mu byagize gice cyindwi mudosanga kuva na kera mu Bisirayeli umuntu agwaye umubembe oya ni mubarewe nimwasoma mu barewe gice cyindwi muzosanga kuva na kera umuntu agwaye umubembe bamurara mutaramuraga bakamushira kure y'abandi bantu yaba izole bakamushira ahantu azoba wenyene bakamutwara ivyo kujya nko twarimbwa n'uyu roni murabe umuntu yakora n'umukozi w'Imana yari umusukuwe baragendana ariko kubera ukwifuza kubera kutabumwa n'ibyo kubera ikinyoma cyamukuriyemo akihana ibindi ikinyoma kacibagira kimukege kugwara umubembe none arabwiye ngo umubembe uzokomako n'urubyaro rwawe ibihe byose ni mwumva ko nakaga kambere ukubesha ndababwira kandi kaga kari mu gusiba mu byagizwe gatanu nako nyine mukumve kuko tugomba kumenya yuko icyaha cyo kubesha kuva na kera Imana iracanga kandi cyankunuka ko yavuze ngo ntimubeshane umuntu wese avuga n'ibyo kuri na mugenzi wiwe kandi nkuko batubwiye muri Zaburi ya 15 uko uvuga mu kanwa abari kuba biri no mu mutima wawe ivyo uvuga no ku mutima be bimeze uko ariko abantu benshi ubunyi bahindutse babeshi bahindutse abantu babona umengo kubesha nibisanzwe kubwo ibyaha barabikirisitu babiha yandi mazina turaza kuyavuga none ngamba byakoze igice cya gatanu guhere ku murongo wa mbere urahasanga inkuru y'umuntu yitwa Ananiya na Safira abo nabo yari umugabo n'umugore rwari urugo rwiza rusenga ubaha Imana igihe abandi bari kubariyemeza amashikanwa bazotanga yo kugira ngo umurimo w'Imana uwegere imbere gikwace Imana gitera imbere nabo bana ntibosigara ko bari bafite ibyo batunze baravuga bati tuzogurisha itongo basezerana imbere y'ishengero ko bazogurisha itongo noneho amafaranga avuyemo bakaza bakashira mu kiwa cy'Imana kugira ngo Imana gitera imbere noneho babikora gutyo ariko bamaze kugurisha iryo tongo ijambo ry'Imana ratubwira ngo basubiye kwifuza kandi ya mafaranga baravuze ngo nayi Imana
igihe babisezerana nta wabahase, igihe babisezerana nta nkoho yari bari inyuma, bo ku mutima wabo barabisezeranye. Kandi bibuka yuko bibagira yuko basezeraniye Imana atari umuntu. Baravuga bati nukuri ayo mahera nitwayaronka tuzoyazana mu mugi wacu Imana. Okay, Imana ibaha umugisha, ibahezagira nkuko abandi bakozi Imana bakunda kubivuga. None ngo baragenda baragurisha. Bagurishije, Imana ihezagira uwo murima. Iyo tongo ntibagurisha amahera nkuko bari bayiteze. Abo wasanga bagurishije menshi asumba bagize gute. Ayo bari biteze. Umutima wa mutima wo kwifuza nkuwage hazi. Babona umengo babahaye Imana amahera menshi. Baravugana batoyaye. Ko batatubona reka dutware makenyi. Kameme nitwihindukize, dutware makenyi kuko twagurishije, hama ayasigaye nayo tugire gute. Tuyagumye ntibare bubimenye, tukagurishije twenyene ntawe tubona, ariko bibagira kwijisho ry'Imana riraba umuntu nuri munsi nuri munda y'isi Imana irabimubona. Ijisho ry'Imana rirabona nta namwe boginyegeza. Amafaranga bavuganye Imana yarabibonaga n'abamarika bari barengo bandikiye raporo. Maze bagira gute barabihindura. Mumaze kubihindura rero bagenda gutanga raporo rero kuri wa mukozi w'Imana ko bazanye ya mahera. Reka rero dusimbire ahantu bari bagize bamaze gushikana amahera. Noneho turahera kube nasi kwasoma hose koze namwe muri abasomyi ba Bibiliya ndazi ko mukunda ijambo ry'Imana. Noneho reka mwumve. Petero ku murongo wa 3 aramubaza ati Ananiya ni igitumye Satani bizuza umutima wawe guhenda mpwemu yera. Uni Ananiya yabanze gushika nk'umugabo. Kuko impwemu yera yaciye ahishurira Petero yuko aje kumubesha. Imana iravuga iti ubu byajya mugiriye yo hava yibaza ngo numuhinga, reka mbwire umukozi wanje ko karamubesha. Noneho Petero ahishurwa ko Ananiya karamubesha, aramubwira ati Ananiya niki cyatumye Satani yuzuza umutima wawe kuza kubesha Imana ukabesha uhoraho. Ukisigariza ku biguzi by'ishamvu, ukifise ntiyari yawe kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima gukora utyo? Sabantu henze Imana ni uhenze. Ananiya yumvise ayo majambo agwa bukumbi. Abavyumvise bose bategwa n'ubwoba bwinshi. Imisoro iva hasi iramutekera, iramujana, iramuhamba. Uwo ni uwa mbere. Burya haciye akanya gatonyi ngo hashize nk'isaha 3 umugore nabazagira gute azatigita ngo nabazanye amashikango. Arashika nawashitse nimwasoma ku murongo hepfo nawe nyene ngo baramubajije, baramubwira bati mu byukuri Safira amafaranga nayo mwagurishije. Aravuga ngo emwe umunwa ucisha mu ivu ngo nayo nyene. Petero amubwira ijambo rikomeye ati Petero aramubaza ati niki gitumye muhuza inama kugerageza mpwemu w'umwami Imana? Asanze umugabo ari umugore bose barababesha. Nta nuwahanuye n'uwundi bamubwira ati reka turi kubesha Imana, Imana iratubona, ariko bose barabeshana. N'igihe Imana yari mwaye akanya ko kwihana kugira ngo umutima nama, kuko nta muntu numwe acumura atabanje kumva umutima uhana umubwira umutima nama. Uramubwira ati iki kintu sico, amusubiramo kugira ngo kumbura rero ko umutima nama wiwe uhana wo mubwira ijambo akaryumva. Aramubwira ati nukuri utabeshe nayo mwagurishije ngwego. Muyandi majambo rero yamuhaye Imana yamuhaye opportunity yo kongera kugira gute kwisubiramo yiyumvire neza, ariko kubera icyaha cyamaze gukura cyo kubesha, icyaha kibi cyo kubesha, arasubira avuga ngo nayo nyene. Petero aramubwira ati raba ibirenge bivuye guhamba umugabo wawe bigize gute, biraho nawe biraje ngo bigutora. Aho nyene Safira nawe agira gute ikubita hasi. Muyandi majambo murumvise ingaruka yo kugira gute yo kubesha. Bamwe bagwaye imibembe, abandi barapfuye. Ariko si ibyo gusa, hari n'abandi batubwizigwa ku buryo umuntu atamuntu ashobora kumwizigira, atomubitsa ifaranga, atomutuma urufaranga, burya no kutizigirwa ubutaka ikintu kinini muri societe. Nico gituma rero kuva na kera Imana yamye yihanikiririza abantu babesha. Kuburyo yavuze ngo kumugwa wera nta muntu abesha azogira gute azobayo mu byahishura 2:7 turaza kushoka kuhasoma kugira ngo mwumve akaga kubesha. Kubesha rero ni icyaha kimwe, ariko ngo gifise ibindi byaha 7 bigendana navyo. Turagomba ngo tubasomere. Burya hari icyaha kimwe ushobora guhora cyabo icyonyene, mugabe ibyaha birakwegana. Icyaha cyitwa kubesha gifise ibindi byahindwa, gifise ibyana, ubwo nyene gica kivyara. Iyo umuntu abesha imisi yose acavyara n'ubusuma. 2 avyara uburyarya. 3 avyara ubwikekwe. 4 avyara kwirarira. 5 akavyara gushusha inkuru. 6 akavyara ico bita kwishushanya, ariyo bita insinuation. 7 aranegura. N'umuntu ivyo ni ibyaha abona abana kubesha kuvyara. Iyo umuntu akunda kubesha agira n'ivyo byaha bindi byose by'uburyarya byo kwirarira nkuko mwavyumvise. Ubwo rero umuntu iyo akoze icyaha cyo kubesha yita umuhinga. Reka namwe ndabaye nk'akarorero
kerekana ukuntu satani yamaze kwigarurira imitima y'abantu ku buryo n'icyaha kidagishoboremere. Muri iyi si yacu kubesha byaramaze kujya ku rwego rw'igihugu au niveau mondial. Ndagerageza kubabwira bike mu bashakashatsi bakurikiranye uhereye mu mwaka w'igihumbi amajana 564 abahinga bagundiye umunsi wo kubesha, barawushinga mu isi umunsi wo kubesha. Abantu ba mbere batanguye kuwushyiraho n'Abafaransa, bo bivugiye ngo ni April Fool's Day. Bavuze ngo ni umunsi w'abasazi, le jour des fous d'avril. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane yamaze gufatwa mu Bwongereza nk'umunsi wo kubesha, nk'umunsi w'abasazi. Urashyirwaho, igihugu cyose kirawumenya, nta muntu wo kwamira avuga ati ibintu mukoze n'ibiki, ntimubona ko muri ko murabesha abantu, ariko abantu babifashe nk'iki nk'ibisanzwe. Naho nitwagenda mu Budage, bobo bavuze ngo ni April Fools, bawise umunsi w'iki, umunsi wa badinage d'avril. Ni umunsi wogira gute? Ni umunsi wo kuvuga ibintu bidafise epfo na ruguru, ibintu bidafashe, uremezwa mu isi. Ariko les Portugais bobo bakoze akasha mu isi, kandi ko kakwiye kwisi gusoma nini wacu muri Afrika, nini wacu mu Burundi, murazi ko umunsi baho umunsi wo kubesha tariki ya mbere kwezi kwa kane. Bo bawise mu Portugais ngo ni Dias das Mentiras. Dias das Mentiras ni umunsi wo kubesha, utwa ngo mu Gifaransa usugwa ngo ni le jour des mensonges. Nuvuga ngo ni umunsi wogira gute wo kubesha, Dias das Mentiras. Uremegwa ku buryo muri Portugal bose barabizi iyo tariki igeze, abantu baje babesha abantu muze mu bikurikirana ivyuma by'ingukana bumenyi, muza mwumva ko abantu babeshwe, hari abantu baje bafata indege babeshwe. Hari abantu baje bagurisha ibintu babesha ngo bana mama waragwaye ngo ari mu bitaro, ngo ari muri urgence reanimation, ngo nyaruka ngo araguhamagaye ngo yabuze ni watuma ngo nije yatumye. Ubwo gacha ufata ari indege, ari train, ari imodoka, ukirukanga ngo yugira gute, ngo yikora mama wagerayo ngo ntibaruzi ko ari umunsi wo kubesha. Nini wacu mu Burundi birahari, abantu bapanga umunsi wogira gute wo kubesha, bagashaka kugira ngo mbega ngo ntibabimenye ngo ni itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane. Namwe murumva yuko abantu bamaze kugira gute gufata icyaha baragikinisha, ku buryo ibaze namwe icyaha cyemerwa ku rwego rw'igihugu bagasiga bana bisamwe. Satani yamaze kugarurira imitima y'abantu, yamaze kugarurira irisi. Natwe abantu bitwa ko ari abantu bubaha Imana, tugomba kuburira isi tukabereka icyaha cyo kubesha ukuntu Imana icyanka, kuko umuntu abesha atazohagarara ku mugwa w'Uhoraho. Ubeshi rero bumaze kugera ku rugero rwa gute. Ini wacu muri Afrika kubesha bamaze kubitaza yandi mazina, ubasigaye bavyita ngo ni idiri, abandi bakavuga ngo ni commission, abandi bakavuga bavuga ibintu byinshi cyane. Ubu rero ku buryo n'umuntu abikoze nta gifata nk'icyaha, naho ababoyi bobo n'abafonctionnaire bakita ngo nakagavu. Ubu ni mu ngo nyinshi tugiye nko mu ngo ibyaha byo kubesha byaramaze kwaguka, ku buryo usanga umugabo n'umugore babanye badakundana. Umugore akaba yarikurikiye umugabo kubera amafaranga, na umugabo akagira ngo n'urukundo, kumbe yikurikiye iki, yikurikiye amahera. Maze akamubwira ngo ndagukunda sheri, ngo yo ngusane yo kwiteke ngibiki nibiki, kumbe akaramubesha kugira ngo amujye ayo mahera. Umugabo nagira ngo nase umukobwa nkunda yamara kumushikana muhira, kuko icyashaka ari amafaranga. Ikibigaragaza nuko yakenya ayo mafaranga, umugore acayikundira abandi cyangwa umugabo akikundira abandi. Ivyo birerekana neza yuko urukundo rwatimbye biciye mu beshi, ukabana n'umuntu yarakubeshe ukagira ngo n'urukundo agufitiye, kumbe nta rukundo yikundiye iki, yikundiye amahera. Ico ni cyambere geragara mu rugo. Namba mubona abantu benshi barenga ibigo, si kindi kibatera nuko bataragukunza bafite ibyo yakunze bindi. Abandi rero bekundira isura, akaze kurikiye isura, ugize impanuka ugasanga urapinze hano, ugize accident y'imoto, barukundo rwa ruheze ko ntibwigeze rubaho, bari kurikiye isura nta rukundo yaragufitiye. Urukundo nyarukundo ugasanga ntabwo afise, ahubwo afite urukundo rw'ibintu extérieur, l'apparence extérieure. Ivyo bigatuma rero atarukundo ruba mu ngo, abantu bakama barenga ibigo. Uno munsi umuntu arashobora kuba akunda umujene ashaka gukunda abakobwa batatu cyangwa bane, wowe wese akamubwira ngo ni wowe gusa, ngo yo ngo barantwaye umutima. Ariko ugasanga ivyo akubwiye nivyo aza kubwira uwa kumutakura, nivyo aza kubwira uri muri Tanzania, nivyo aza kubwira uri mu Rwanda, mwese akabwira ko bakunda. Ubwo n'ubujyajya n'ububeshi. Nico gituma rero ivyo byose birerekana ukuntu icyaha cyamaze guhabwa iki, cyamaze guhabwa intebe, ku buryo abantu batakinatinya bakafata nk'ibisanzwe. Uravye nko mu biro byinshi ahantu henshi, ama societe menshi, abakozi baza gusaba akazi bagashaka barira, ariko iyo bamaze kubaha akazi bibagira amasezerano basezeranye
mu kwandikirana kontra bagasinya kontra bazi ko bazokora akazi neza bakagororoka ariko yamaze kwagira mari bagira uyu munsi WhatsApp irabica bigacika na Facebook na Twitter nabo kuja gusa kuri WhatsApp kuri computer akabayiganira n'abagenzi chattingira akazi yajejwe ntagakora akaba umuntu ukora kwijisho yabona umukoresha aje akaba ariho yikangura agasubira agakora ibyo byose ni ububeshi kuko muri kontra wasinye ntabwo wavuze ko uzozabiga kuri telefone umwanya wo gukora kuri telefone urahari wo kuruhuka muhira urabaha pause kuko imufata umwanya wo kuja kwakira abantu mugira ico mubamarira abantu baba bakeneye hari abantu baba batonze ngaho imbere y'ibiro bafite ibindi bakora hari abantu bafite amadosiye yihutirwa nkaba baracane cyane nko kubaganga ugasanga muganga ari kuri telefone umugwayi ariko araniha ibyo bitebwa ubwo n'ububeshi eske mu bintu wasinye kuri contrat waravuze ko no mwanya wo gukora uzakoresha ama telefone ugiye kuri WhatsApp ugira kuri Twitter Facebook ibika ama group oya icyo cyose ni cyaha cyo kugira gute cyo kubesha si ibyo gusa si kubiro gusa uko mubesha bakoresha banyu bo kukazi bo mu biro ni nako namwe babesha ababoyi babesha uno munsi umuboyi yagiye gusuma wamuhaye ibihumbi 20 cyangwa 10 ari yanja ku buryo akata maze agasigaza yane babwiye yitwa kigavu maze bamubaza ngo uno munsi byagenze gute ko mbona ifunguwo ari nkenye kandi bakoresha amahera menshi ngo maboja ngaho ngo nafashe ni deni ngo bijya systematic ngo nayifashe deni ngo bijya amahera yose yahetse ariko bibiri cyangwa bitatu yabishize hehe yabishize ku mufuko uko mubesha bakoresha namwe abo mukoresha bakoze kagira guteka icyaha cyaragiye kirinjira no munzu icyo cyaha cyo kubesha nikitoranya umuntu muto nigitoranya umuntu mukuru nigitoranya umutama n'umutamakazi abantu bose ni ibyaha byo kubesha kandi bamaze kubinywa kujya umuntu anywa amazi ku buryo no mu byo bihanangira abantu bacyuka ko bacihana ikigavu yamna ku kigujya kabiri gatatu boy ugasanga asigaye avyibushe gusumba n'umwana wo mu rugo kumbe na mahera agenda kata hagera muri weekend akagenda gahitana igiti cy'inyama amafaranga mwavuganye urayamuha ariko badagakira gute akitisha abana bawe inzara abandi bayaya nibo binywera amata ahakubesha ngo umwana ngo musingo ngo musirafise ngo yarafise akayabaguga yemwe ngo yanywe yose yahejeje ngo bijya ngo nanze gukora ngo ibindi bibero ibyo byose ni ububeshi kuko natwe tubesha imana yabiduhemba natwe bakatubesha mu rugo nico gituma bene data umuntu wese agomba gutinya icyaha cyo kubesha nkuko atinye umwembe icyaha cyo kubesha ni kibi icyaha cyo kubesha imana yara chance si ibyo gusa uno musa ibintu byateye bitango commission uno musa abantu barakubesha agafata ugurisha parcelle n'uyigura bose akabajya kwa mahera akubwira ngo mbwira uzofata yakagenda kugurisha abwira ngo yansavyaye ayo mubwiye kuzokwakira namubwiye nzo kwakira miliyoni 5 zitarenga ntizirenguka kujya aza kugura aja kumubwira ngo patron yantumye yuko ngagomba miliyoni 7 izo ziba kwazigize gute azirengereje ko hirya yuko mugura mukagurisha acakubwira ngo mpa commission rero ngo yukuntu ngo yagashiruka bute ngo kunna kurondereye yamaze kuyamba miliyoni 2 kuri bo yarazirya no kururiya kandi yamutumye mukiriya arazi ajya yandi acengera basabe ngo ni mumuhe ngo agashiruka bute aryo bitango ni commission ivyo byose ni ivyaha abantu ntibagitinya basigaye bacecekesha imitima yabo nama undazi neza ko nta muntu makora icyaha umutima nama ntumubwire ngo ikintu ukora nikibi uri kurabesha muga kabirengako akajya umutima amenyo akabesha kandi ivyo uri kurabesha ibintu byose wungutse mu nzira yo kubesha uzabihomba kandi uzahomba bingana nabijya oya ahubwo uzohomba ibirenzeko cyo gituma bene data umuntu wese agomba kwirinda icyaha kubesha icyaha kubesha ni kibi gisesema imana yanka umuntu abesha naco gituma igomba kutwigisha ko dukwiye kutabesha umuntu wese ngo navuga ukuri nko kuri mu mutima wiwe abantu bazahabwa ikimenyetso c'Imana abantu bazahabwa mpwemu yera ubona abantu batigeze babesha abantu batabesha abantu bavuga ukuri nko kuri mu mutima ejo akubwiye ngo ego ni ego uno munsi ubyajya bwarateye nababwiye ko icyaha cy'ububeshi kivyara uburyajya umuntu mugara akakuramutsa ngo Yesu ashimwe ariko barengana ngo ubwiye abashari gipfuye ivyo byose n'uburyajya buvuye kubuki kububeshi ariko akikwakira akurika ngo Yesu ashimwe ngo makuru y'iminsi ngo mbega murakomeye uwo nyene akaba ari we mwasi wawe uwo akaba ari wakurogera uwo akaba ari waguhinyura uwo akaba ari wakuvugira uno munsi y'umuntu ataye imbere mu ntera canke bakamuduza ipete mu kazi abantu benshi barazwa ngo bose baje kumukunezerwa ahubwo benshi babaje kuguhema bavuga ati aradutunganye ugasanga bafite ishari mu mutima ibyo byose n'ububeshi kwerekana aspect physique yiwe kikwakira ukamana arakunezererewe felicitation araryohe mugabo mu mutima tabiri ubwo bujyaje imana irabwanka ibwo bubeshi umuntu avuga ibinyaye n'ibiri mu mutima wiwe imana izora kubihanira muri iyi si irabihana no mu isi zo kagira gute ikabihana nico gituma bene data tugomba kwiyubara ukamenya ngo ibyo ukorera ngaha mu isi nawe bizogira gute bizokugaruka uno munsi mu ngo nyinshi
umugabo ntabwira ukuri umugore ntashaka kubwira umugore we ngo fisa amahera ya naya ntamubwira ngo kuri banke fisa ya naya oya ni ibintu bisabye kwishira bicengana imbeba n'akayabo akakubwira ngo fisa ya ngo nta mahera mfise ngibiki ugasanga afise amafaranga menshi yabise kuri konti ariko we ntayuzi ibyo byose ni ububeshi uno munsi umugabo arava mu kabare yariye lagu yariye poulet iri accompagner yagira muri bantu bihage nirengarenga ngo madamu ngumba barengwe no munsi ngo sinimva neza mu nda ariko arahaze umugabo hakoye kubwiza ukuri agaca kubera ngo umunantunga kabisa ngo no munsi ngo sinimva neza mu nda ibyo byose ni ibinyoma byuziye mu ngo zacu mbega wa mupapa wobesha umugore wawe cyangwa wa mugore wobesha umugabo wawe wumva abantu uzovya bizogenda gute kuko ngo uyu umuntu abesha uwavyaye azari exposer wacha besha gusumba se kandi na nyina murumva rero yuko kubesha n'icaha gikomeye ariko rero ibi byose turiko turakora hari impembo turunka hano muri yisi hari umuntu muri Bibiliya mwitangura igice cya 27 yigeze kubaho arabesha n'umuntu yitwa Yakobo sindi buhasome ndahababwira nk'inkuru mu muzohisomera ni muzohera ku 18 Yakobo yarabesha abesha mutonyi we Esau kubera yamufatiye ku nzara aramubesha amutwara umugisha amaze kumutwara umugisha aragenda arihindura imbere yase yambara impuzu y'ubwoya kugira ngo se amuhe umugisha w'umwana wa mbere kandi we ntabwo yari umwana wa mbere ise wiwe aramuhezagira mugabo nawe ngo arakebwa aramubwira ati mwana nukuri ndumvijwe umengo ni Yakobo mugabo nakora kuko bankumva kweri ni Esau kumbe karamubesha kugira ngo abantu ntimigisha aramubesha kweri kirakundi kinyoma kirafata nkuko benshi babikora kigafata akabango byaciyemo aramubesha bicamwo noneho amaze kumubesha amuhumugisha amaze kumuhumugisha mutonyi we yaciye aje nabaje gutora umugisha kwase avuye guhiga agire ngo arashika asanga Yakobo aratwaye umugisha saramubwira ati mwana wanje nta mugisha sigaranye naka wose nawe utanze narinzi ngo ni wewe ati zira niyo muntu Yakobo koko ni umubeshi yambeshe yatwaye umugisha wose nta mugisha ati datana na gatonya toya ubwo nyene uwo mwana atangura guhiga uwo mutonyi wiwe atanguye guhiga uwo muri umuna wiwe bugiye yaciye ahunga ivyo yari yabeshe yagiye kubisanga imbere aragenda amaze kugera kwa nyirarume iyo yari yarahungiye nawe nyene wacarashikaye amaze gushikayo akora akazi ndabisoma ndazi muzovyisomera mu gice cya 20 akora akazi akoze akazi aba yakunze umukobwa mutonyi yitwa Rakeli aravuga ati mana ugende umukorera naho ndi umukene ivyo wonca byose no bikora kubera ukunda mukunda nkamutwara nyirarume amubwira ati mukorere amukorera imyaka 7 amaze kumukorera imyaka 7 hageze ku munsi wa mariage umunsi w'ubukwe baramuzanira Leya niba yari mukuru gusumba Rakeli amushirira ngaho mu cumba kubera rero kera murabona nta bintu by'umuyaga nkuba byari ibintu byatera imbere nta matara nta biki barijamanira buke yagize ngo aramuraba asanga ajyamanye na Leya aravuga ati monje kubera iki marume yambesha acaravyo namumvisha vuya kiyagira baze gutwara umuntu udakunda umuntu muzobana ubuzima bwawe bwose acaravyo kanishavu aca kurondera nyina rumara maze kubera iki wambesha ukamputariwe aramubwira ati muhungu wanje ini wacu mu migenzo yacu nta mukobwa mukuru arongwa imbere ya mutonyi namukunda Rakeli ni wihangane kuri yindi myaka 7 muravyumva ageza agahinda ko kubana n'uwadakunda kubera nawe yasize abeshe cyacara mukurikiranye ageza agahinda ko kubana n'uwadakunda agize agahinda kuko ushobora gukora yindi myaka 7 imvubu bayi 14 arondera wa wundi yakunze niyo ngaruka y'umubesha uje ubesha muri iyi si nawe menya ngo uzobeshwa aha muri Luka igice cya 6 mwumve nawe ingaruka zo kubesha Luka igice cya 6 haravuga amajambo avuga ngo ivyo ukora byose bifise ingaruka impembere hano mwisi 6 3 7 3 haravuze ngo namwe mwumve ingaruka zo kubesha kandi ntimugahinyure mu mitima yanyu namwe mukazohinyurwa kandi ntimugatsindishe namwe mukazotsindishwa mubohore namwe bizobohorwa mutange namwe muzohabwa ingero nziza itsindagiye inyingishije isesekaye niyo bazobahamo muco muteze kuko ingero mugereramwo ariyo muzosubirizwamo Imana ifashe cyane nuvuga ngo ingero ugereramo muri iyi si nubwo wibukagira ngo nubuhanga iba ariko nawe bazokwiba kandi bazokwiba yasumbaye agahinda Yakobo yagize namwe murakumva gukorera imyaka 10 umuntu umwe kandi bakubesha natwe rero Imana yavuze ngo abazobesha nabo bazogira gute bazobeshwa mumenye neza rero hirya yo kubesha ubuzima busanzwe bwo mwisi ndabasomera isomo rya nyuma rivuga ngo noneho rero abantu babesha kwiherezo y'ubuvugo turetse aho tuvuye mu isi bazobihembwa nabo bazobeshwa ariko hirya mu buzima buhoraho rero bwo mwijuru umuntu abesha ntazogerayo reka mwumve
2:1-2:7 ari somo ngomba ko duhereza ko mwumva ingaruka zo kubesha. Haravuze ngo kandi kuri uwo mugwa ntawe hazogera ikintu gihumanye canke ukora ibizira akabesha atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo c'abamagazi w'intama Imana ihabwa icubahiro. Umuntu abesha ntazogera kuri wa mugwa. Muri ubu buzima busanzwe ni wabesha uzota reputation, uzogayika, nta muntu azokwizera. Kandi bazogusubiza mu nkoko nawe bazokubesha. Ivyo vyitege ukubesha nawe uzobeshwa. Hirya y'ivyo byo kubesha hano mwisi ku mugwa y'Imana ntuzogerayo. Bene ndatare kuri uyu mugoroba ndabifuriza ngo umuntu wese yirinde cyaco kubesha. Caba gito, caba kinini ntukabeshe. Abantu benshi basigaye babesha kuri telefone. Nayo ndakibagiye. Abantu benshi bakabesha kuri telefone. Babwira ngo ugezehe ngo ndi ruguru. Umuntu agufitiye ideni akakuriha akabesha ngo ari ruguru kugira ngo ntuje kumwishyuza kandi ari ngaho mu gisagara. Mwirinde kubesha bigira ingaruka mbi, kubesha bitwambura icizere, kubesha bizotuza kwinjira mu mugwa w'Imana. Imana ibiturinde twese mu izina rya Yesu.